Ndabaramukije amahoro nizere ko mukomeye mwivyura abafise ibibazo abari mu ngorane zitandukanye nabo tubifurije koroherwa abagwaye tubifurije gukira eka buri muntu wese tumwifuriza kuva aheza aja aheza cane. Uno munsi kandi ndagarutse ni Jeanne Hatunga kuba batari bamenyereye kunyumva, hanyuma nongeye kugaruka kugira tuyage nkuko twatanguye mu nzira twiyemeje zo kwiga inzira twokoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ubuzima bwo mu mubiri, ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu kibano, ubuzima bwo mu butunzi, ubuzima bwose mbega tubamo, turebe ko hari ico twokwiyungura tukagira ibyiza twongera ubuzima bukarushaho kubandanya buja mu byiza dutera tuja imbere. Hama twize inzira 19 utoba yarazumvirije yosubira inyuma karaba kuko byose biri ngaha nyene ku murongo wa Jeanne Hatunga Shima official. Nongera kubaha karibu kandi muri uwo umuryango w'abashima, ariyo mpamvu witwa Shima, umuryango w'abashima uhoraho dushima uko bukeye nuko bwije. Inzira ya 19 twari twavuze ngo koresha ubwenge muko ukoresha amahera yawe, koresha ubwenge ube smart mu gukoresha amafaranga yawe. Twiga ko utegetswe gukoresha amahera ntuyamare yose uko wayaronse, ahubwo ukaziganya ugateganiriza akazoza kuko ntuzi bizobe ejo no hirya y'ejo. Rero inzira ya 20 no munsi twiga uburyo bwo kurya ibyo kurya byawe ukabirya neza, ukarya ibyo kurya bikwiye byiza mu mubiri wawe apana ibyo konona, kandi bikagira ico bigufasha mu mutwe, mu mubiri, mbega bikagira ico byungura muri wewe kuko intumbero no kugira turonke ibyiza tugira ubuzima bwiza. Rero nifashishije article hano, reka tuvuge ko ari inyandiko umuntu yanditse ivuga ngo practicing mindful eating. Mindful eating ugereranije kubisigura ni nko kurya ukarya neza, ukabirya neza, ukabirira heza, kandi ukabirya witonze, ugashira umutima ku byo kurya uri kurarya. Cane cane nza nibuka abana nkunda kubwira ayo turiko turarya, nkababwira ati kubera iki urya uri kuraraba ifone, ufise ifone mu ntoki yawe uri urawocinga ibintu, kubera iki uri kurarya uri kumviriza ibintu bisakuza cane bikumena umutwe, canke ukaba uri kurya uri kumviriza ibintu bikubabaza. Ivyo aba bahanga banditse ibi bintu berekana ko atari byiza. Abantu bashinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe bavuze ko iyo utarya neza, iyo utarya ushize umutima ku byo uri kurarya, bituma no mu bwenge wawe hari ikintu cononekara. Rero mindful eating no kurya witonze, ukabirya neza, kandi ukaba uri kurarya ibiryo naho nyene byiza bikwishe zangira akamaro zo mu byo kurya dukwiye kurya kugira bidufashe imibiri yacu, bifashe mu mutima ukore neza, bifashe ubwenge bwacu bukure neza, mbega ku kigero cose umuntu akeneye kurya ibyiza. Abantu bize uburyo by'ingaburo ikwiye mwozobabaza bakabasigurira cane kuko je sinabihugukiyemo cane, mugabo nasomye iki gitabo article nsanga berekana neza ko ibyo turya bifise aho bihurira nuko twiyumva mu mubiri, bifise naho bihurira nuko dukura mu bwenge, cane cane ku bana bato bagikura kugwaruka. Ibyo urya bifise n'ico bihindura ku myifatire yawe. Twarize neza yuko iyo urya ibintu bimwe isukari nyinshi n'akarorero, aba bana bacu barya ibyo kurya bimwe isukari nyinshi bigaca bituma bagira na behavior, bigaca bituma bagira ingeso mbi, barakubagana cane. Isukari nyinshi ica activatinga mu mubiri, niko bavuga bize ibyo ubuganga ngo ikamwactivatinga umwana, bigaca bituma kubagana cane, canke se ikatuma mu ubwonko budakora nkuko bwari bukwiye gukora. Rero niyo mpamvu twigishije twebwe ubwacu tukaja twigisha n'abana bacu gukora iyi mindful eating, cane cane ko ari twe tuba dukuze tumenya n'ibyo tubagaburira, tukamenya uko twobigisha. Abashoboye kubyumva bakabyumva, abatabishoboye ubwo nta kundi twe tuzoba twagerageje. Hanyuma rero bavuga bati kuri icyo gitabo bavuga ngo mbega ni kurya neza, kurya witonze, kurya ubishize ku mutima byoba bikora iki mu buzima bwacu, akamaro byoba bigufitiye ni akahe. Hano berekanye ibintu 5 ngo mindful eating ituma
uko muri estoma yawe mu gifu iwawe muri estoma biza kumera igifu cawe kiriko kirabisya gica kibisya neza kuko wabiriye neza witonze, ntabwo wagiye ushiramo intuzeye nyinshi ngo kize kumererwa nabi. Hama ahandi bakavuga ngo mindful eating ituma ingwara ushobora guterwa ziterwa no kurya nabi zigabanuka. Ziragabanuka kuko hariho ingwara iyo urya nabi, iyo urya ubisahuranywa, iyo urya ibyo kurya bidakwije intungamubiri zikwiye, naho nyine ari ingwara bigutera mu mubiri wawe. Ikindi bakavuga ngo mindful eating ituma ubuzima bwawe bumera neza, kandi bikanatuma nabo mubana mu kibano naho nyene, kuko iyo umubiri wawe wabaye neza mu bwenge bwawe hakamera neza, ubwonko bwawe bugakura neza, birafise n'ico bizokora ku buryo uzobana n'abandi, imibanire yawe n'abandi nayo izoba myiza, izohatorera koyokwe. Hama bakongera bakavuga ngo kurya neza, kurya witonze, kurya ibiryo bikwije intungamubiri bituma utaca usonza umwanya ku mwanya. Umubiri wawe ukora neza witonze, hanyuma ntuhite usonza buri kanya. Umubiri wawe ukaba wariye ibiryo bikwiye kandi bikagira akamaro muri wewe, bikaza kumara umwanya muremure. Ikindi bavuga ngo bituma n'uburyo bwose wiyumva neza, imyumvire yawe, ukwiyumva kwawe, your well-being, ukwiyumva kwawe birushaho kumera neza iyo wariye neza witonze kandi wariye ibyo kurya bikwiye. Ubwo bwari ubumaro butanu bwiye gukora iyi twita mindful eating, kurya neza ukarya witonze kandi ukarya ibyo kurya bifise akamaro. Hama rero ahandi naho bakavuga ngo mbega wobikora gute, ni izihe nzira wokoresha kugira ni ubuhe buryo wokoresha kugira ukore iyi mindful eating. Icambere bavuga ngo mbere y'uko urya banza wicare ushire ubwenge bwawe ku murongo, umenye neza kugiye kurya. Hariho ukuntu abantu baza bakicara bakarya biruka, bakarya bahagaze, ntafate n'akanya ko kuraba n'ibyo ariko ararya ngo yitonde, abishire ku mutima, abishire ku mubiri, abihe umutima. Kuko wa wundi yakunda kuvuga ngo uha umutima kuko inda yo ntibahomora. Burya bajya Abarundi bari babizi, baramenye ko iyo uriye nabi ukabirya nabi uhayanda nyene bahomora, nta nubwo umutima wawe ushima. Ariko iyo biriye witonze ugashima bija ku mutima, ukagaburira umubiri ariko ukagaburira n'umutima wawe ukumva umerewe neza. Ica kabiri rero bavuga ngo ubirye ushima. Harimo agapariti k'ibi mpejeje kuvuga nyene, iyo uri kubirya ushima ni nayo mpamvu burya babandi abakristo babanza bakanasenga, gushima uwabiguhaye, gushima icatumye ushobora kuronka ibyo kurya. Ni ukuvuga nushima urabushimye ku mutima, no mu mubiri wawe bica bigenda neza, uburyo bwo kubirya buramera neza. Hanyuma bagasaba rero kimwe nayo navuze ngo wirinde ibintu byose bikurangaza uri kurarya. Wirinde ibintu byose bisakuza cyane, wirinde kuvuga uri kurarya, rya witonze. Hanyuma ngo ufate akanya gato hagati yo guhekenya no kumira, ubirye witonze, ubimire witonze, bishike mu nda amahoro, bigende neza nta ngorane. Hanyuma handi bakavuga ngo wumvirize mu mubiri wawe, muri estoma yawe wumve ko uhaze, ntuhage cyane ngo ubirenze urugero. Oya. Hama kandi iki namba y'umunani niyo bategezwa kuba batanguriyeho, ngo ubanze urabe ibyo ugiye kurya, ese bikwije ibyangombwa, birakwije ibyubaka mu mubiri, birakwije ibirinda indwara, birimwo utuboga, birimwo agasosi. Ibyo byose ukaba wabimenye ko wabikwije mu gihe ushoboye kubironka. Ndazi hari igihe bigorana ubuzima bukanka ntushobore kubironka, ariko nimba ushobora kubironka kora uko ushoboye, ubirye neza, ubirye witonze, bishike ku mubiri, bishike no ku mutima. Hama rero uce urondera n'ubufasha igihe cyose bikenewe. Igihe wumvise nk'ikibazo cy'uburwayi, bitwara bivuze n'ubushize, gufata neza ubuzima bwawe, gufata neza mu mutwe, gufata neza mu kibano, kandi no kuja kwa muganga igihe cyose urwaye. Hanyuma rero nyuma ya byose ikirenze kuri byose no gusenga, ukamenya neza ko wabiguhaye ari waguha inkomezi, kuko wowe ubwawe ntabwo wobyishoboza, kuko hariho benshi babishobora no kuronka ibyo kurya ariko amagara ntabemerere kubirya. Hari n'abandi baba bashoboye
kubirya ariko bakabura ibyo kurya. Niyo mpamvu rero dukwiye kwama dushima uko tubironse, hanyuma tukabijya dushima, tukabiha umutima, tukabiha n'umubiri. Rero nizere ko hari ico wize nanje kandi nige, hama tugerageze gukora iyi mindful eating, turye ibidufitiye akamaro. Murakoze cyane, mubane n'Imana.